Rero abantu bashaka kwimukira muri Canada baca kuri iyo ministeri yitwa Citizenship and Immigration Canada bakagenda bakasaba d'abord barabanza ntibagenda ntibapfa kugenda baragira application donc kupostira barapostira hama bagashobora kugenda nk'abimukira babyita landed migrant abimukira yego bashobora kugenda nk'abakozi bari qualifié ari nk'abanjeniyere babifitiye uburambe ubumenyi baronsa akazi hariya mugabo hariho na benshi bagenda nk'abanyeshuri kuri iyo site biriho neza biranditse neza urashobora kugenda nk'umunyeshuri urashobora kugenda nk'umwimukira urashobora kugenda nk'umukozi ni navyo jewe kenshi cyane ngerageza guhanura urwaruka rwo mu Burundi abo duhuye je veux dire abo duhuye ndababwira ati no ni kugerageza ntivyoroshe mugabo ni kugerageza mukagerageza kuja kwiga muri Canada muri Etats-Unis mu bindi bihugu kuja kurahura ubwenge kuko tuvyemera tutavyemera suko shuhura abantu nko bagende kuko abantu bavuga ati abajene urwaruka uriko ragenda no Burundi bwo atakaza la force de travail oya jewe no kuri iyo bari je nari ndabijeje no rungi kugwaruka rwinshi rushoboka muri Canada muri Australia muri Hollande muri Belgique kuko turazi twese turazi neza ingaruka je veux dire côté économique financier ico bita remittance amahera aba diaspora binjiza mu gihugu nabo genda ntibagaruke kuza gufasha igihugu cyabo bafise intererano nini ya cyane ico ni kintu cyambere icya kabiri uzurabe muzumurabe umuntu usanga kenshi abifise baba bagwiza tunga bo mu Burundi baba batwara mu Burundi usanga bariko baragenda canke barungika abana babo canke barungika abana babo nta mazina nshaka kuvuga ndabazi yego ugasanga rero niba babikora nuko babona hari hakarusho n'umuntu n'umuyoza ngahambwira ati oya boss nibagumenga mu Burundi abanyeshuri babishoboye bincabwenge bariho kandi bashobora kugenda kuja kurahura hanze kuvashika nganda amaze kuhanura abanyeshuri barenga 8 don ababiri bakuze ubu niyo bari twako turabikora ubushize ku bantu bari korondera visa yo kuja muri Canada twasanze reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose kwisi abari mu Burundi ku mugabane wa Afrika Uburaya Amerika Asia ndetse n'ahandi mwese murahawe ikaze muri Peace International TV nkuko twiyemeje kubaha ibiganiro vyiza mu ntumbero yo kuduza impano z'ugwaruka kugira ngo rugire ijambo kandi gongere gwiteze imbere nico gituma turiho kubganyu kugira ngo tubahe ibiganiro vyiza twamba tubazanira abashitsi batanga ivyiyumviro birashe kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere ati rero uyu munsi tugiye kuganira kubiki nkuko mubibona turi kumwe n'umwubahwa umutama abushitse uwo rero nawe twari kumwe mu biganiro vyaho hambere ubwo yatwiganiye impamvu abantu birukira muri Canada canke mu bihugu vya Buraya ndetse n'akarusho bizanira igihugu ariko rero abantu benshi baribaza ibi bibazo bikabatera kwiyumvira byinshi canke bakabura ukuntu boshikayo rero Canada ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi bise the promised land canke igihugu c'isezerano igihugu kigira kabiri mu bunini kandi congera kigatanga amahigwe menshi ku bantu bifuza kuja muri ico gihugu kugira ngo bagerageze ubuzima no kugira ngo n'ibihugu vyabo bitere imbere
ibibazo umuntu yo kwibaza mbega ibisabwa kugira umuntu ashike muri Canada nibihe uwo gomba kwiga canke gukora byo bavyifashe gute ibi rero nivyo tugiye kuvugana na mutama ngaha Isayi Ntidendereza akaba asanzwe yarabaye umwigisha muri kaminuza akaba yarabaye mu gihugu ca Canada ndetse no mu bihugu vya Buraya igihe kirekire agakorayo imyaka myinshi ikindi kigeretswe ko akaba afise n'ubwene gihugu bwa Canada asanzwe rero ari umukonsulta ku bantu bifuza gushika muri ivyo bihugu nico gituma twamutumiye kugira ngo ashobore kutwiganira byinshi ivyo bibazo mwibaza bishobore gutorerwa umuti ntabarandiriye murantungarika ndamuhe ikaze n'amahoro. Murakoze cyane muvuga butumwa mu journaliste umenyesha makuru wala murambabara kirundi canje ndabaramukije kandi ndabaha ikaze iwacu nkongera nkaramutsa abumviriza Peace International TV ego turabaha ikaze. Ego kumbure twavuze umwidondoro wawe hariho ibindi toba twibagiye kuvuga ndibaza ko mwabivuze uko biri reka kameme kuba tari barakurikiranye ikiganiro ca mbere nsubire ni dondore nongereze ku byo wavuze je nitwa Isayi Ntidendereza bari bavuze Isayi mugabo ni Isayi Ntidendereza ego nitwa Isayi Ntidendereza nkuko wabivuze bondu Burundi yavukiye ku Muzinda nkongera nkaba mfise n'ubwene gihugu bwo muri Canada mfise cursus ndende yo kuvukira mu Burundi kwiga mu Burundi kuja kwiga muri Congo kuja kwiga muri Senegal kuja kwiga i Geneve muri Suisse no kubandaniriza ibikorwa byanje muri Canada kwimukira muri Canada nkaba namaze imyaka 35 ntaba muri Afrika urumva ni ikihe kirekire cyane nagarutse mu Burundi muri mwaka w'ibihumbi 2012 nkaba naje nshikira nkora ku gigo bita bayizi ikigo kijeje korohereza abanyamitahe mu Burundi ego nkaba nari ndongoye igisata bita promotion des investissements kuvuga guhayanisha Burundi na opportunité d'investissement kugira abantu bamenye Burundi bamenye bisata bashobora kuzanamwo imitahe yabo bamenye n'imigambi leta y'u Burundi yafashe kugira ngo yorohereza abanyamitahe kuza mu Burundi ainsi de suite rero nari mperuka gukukuruka umwaka uheze mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022 kinini canje gisa n'ikimugabo abadukurikirana barambabarira ndagerageza namwe muraza muranterera ego rero nkaba nagukurutse umwaka uheze nahora nkora kuri Bujumbura International University nigisha bac 2 na bac 3 hamwe na masters muri business administration and management ubu rero mbandanya nkora nk'umu consultant independent nkora na Nairobi nkakora n'abandi bagwiza tunga ndetse narakorana na communauté des états de l'Afrique centrale communauté des états de l'Afrique centrale communauté économique des états de l'Afrique centrale et ifise siège yayo headquarter Libreville muri Gabon donc ijya nino ndakora nkazanda fasha aho bakeneye ko mfasha hanyuma tukaba duheruka gushiraho kantu ka consultance nako nyene kitwa Udizema taza kugaruka ko kajanye no gufasha korohereza gufasha abajene b'abarundi cyane bari mu za kaminuza canke bahereka kuheza école secondaire kugira bamenye uburyo bogenda hanze ndetse tukanaba bishobotse tukanabahimiriza kuko benshi
barabyifuza ko ntibazi neza inzira bocamo turabigarukako. Yego cyane. Urakoze kumbure abo babifuza umwidondoro ndetse n'urugendo rwawe boja kuri YouTube kuri Peace International TV bakaraba ikiganiro twakoranye kugira ngo bashobore kumenya byinshi bijanye n'urugendo rwawe gushika kuva mu Burundi ukashika ku mugabane wa Buraya ndetse na Canada. Kumbure rero tugiye rero ku kibazo ca Canada, abantu benshi baravuga ati ngomba kuja muri Canada, nifuza kuja muri Canada, ariko ugasanga ntibazi kheyelema mu byukuri Canada iherereye he. Kumbure wowe twibutsa gato aho Canada twisunze ikarata iherereye n'ivyaye. Okay, nitwa Moise Ndayiragije ndasubiye kuguha akaze. Murakoze. Ego nibyo benshi barumva Canada ako harabatazi niyiherereye, hatabatazi ubwingana, harabatazi guverinoma yo muri Canada ubwe nikora ko ari igihugu ari federal ifise ama province 10 n'amateritwari 3 mugabo kikaba ari kinini cyane. Ndasubiyemo kikaba ari kinini cyane mu buryo ari cya kabiri ku isi mu bunini. Mugabo abarundi benshi babwiye ati ni cya kabiri ku isi ntibabona ntibatahura kugenda batahuze neza bashobora kugira inide. Canada ni igihugu kinini isumba Burundi inshuro 337. Ndasubiyemo Ego Canada gisumba Burundi inshuro 337. Nukuvuga urafata Burundi bumwe ugafata bubiri butatu bune, Burundi jana, Burundi 200, Burundi 300. Ubwo sinzi ko no Burundi bungana nk'imwe mu ikomine yo muri Canada. Urabona ngira kubwira bavuze ngo witwa Moise urabona nk'igihugu uva Makamba ukaduga mpaka mu Kirundo bavuga ati Burundi ni bunini. Urumva cyangwa ubenga ugenda ugashikitega ukavuga Burundi ni bunini. Shika warusha Chabibaza rero inshuro 337. Donc ni kukubwira yuko ari kininiya ni gihugu usanga ku mugabane umwe w'igihugu ari nka saa 12 zo mu gatondo, undi mugabane ari nka saa 4:30 zo mu gatondo. Kandi aho ni mu gihugu kimwe, très exactement kuva i Vancouver ni muri west di Canada mu burengero ari nka 6 saa 12 hariya. Muri Halifax St John's abari saa 4:30 abari saa 4:30. Bisobanura yuko nukuri ni kininiya. Ko navuze kifisa ama province 10 gusa. Burazi Burundi ko bungana n'ama province asanzwe ariho mugabo mumenga biriko birahinduka. Turagerageza ku programa mu gihugu cya Canada i province yose ikitwara mu bijanye na economy. Usanga kila province ifise ministere ya sante, ministere ya transport, hanyuma kikatikiba igihugu federal n'ama province 10 mugabo navuze yuko hariho n'amateritware 3 zo bita Northwestern Territories. Kiri kuri Canada iri muri kontina ya Amerika. Sinzi ko batwumviriza babona neza aho Amerika iri, mugabo naho bita Amerique du Nord mu buraruko bwa Amerika. Kuko abantu benshi baravuga ati bumvise Amerika bakibazana ijya yo kwa Joe Biden. Voilà, benshi bumvise Amerika bumva kwa Joe Biden. Oya, Amerika ni kontina, sinzi ubwene kontina bayita mu Kirundi, mugabane munini harimo Amerika y'epfo na Amerika ya ruguru na Amerika Central yo hagati. Hamwe hari bya bihugu bita Haiti
Haiti, Cuba, hose hajya ni muri Amerika ya hagati, Suriname, hama za Brazil, za Venezuela, za Colombie, ziri muri Amerika y'epfo. Kenshi benshi usanga bavuga n'iki Espanyol n'igiportugis. Hakaba rero Amerika y'uburaruko ikozwe na Canada na Etats-Unis. Ego, Etats-Unis, leta zunze ubumwe za Amerika. Ego. Rero tukiri muri Canada rero indimi zivugwa mu gihe tumva ko icyo gihugu ari kinini niziye. Indimi zivugwa muri Canada ni indimi zibiri gusa. Rudende, namba rudende no. Zibiri gusa. Izi nazo nizihe? Ni Igifaransa n'icyongereza muga cyane cyane ahanini cyane ku bice navuga 80 ni icyongereza. Hariho province Quebec naho bavuga Igifaransa. Mugabo leta ya Canada yafashe izo ndimi zibiri kuba les langues officielles. Bisobanura iki? Bisobanura yuko ugiye kurondera service mu biro vya leta hariho hose ufise uburenganzira bwo kuvuga Igifaransa canke kuvuga Icongereza. Ikindi naco ni nko l'hymne national, indirimbo ihayagiza igihugu, indirimbo ihayagiza igihugu ya Canada iri mu Gifaransa no mu Congereza. Iyo hageze kwirimba bice genda gute? Bararirimba igice kimwe bagashira mu Gifaransa, ikindi gice bagashira mu Congereza, mugabo barashimwe ivyo bice bibiri byose. Mu Congereza itangwa Oh Canada, our lands and native lands. Mu Gifaransa Oh Canada, terre de nos aïeux. Bon, ibintu kavukire cyacu. Iyo sinzi ko muzi Canada nta mu president gifise. Bafise umushikiranganje wa mbere Justin Trudeau. Très bien. Bafise umushikiranganje wa mbere ari Justin Trudeau. Iyo ariko aravuga discours ntashobora kuyiheza atavuze izo ndimi zibiri. Abashikiranganje abafisile bose bahamagarirwa kumenya izo ndimi n'abatomenya cyane mugabo berekane ko Canada ivuga indimi zibiri ziri officiel Igifaransa n'Icongereza batuma cyabona mungana 3-4 yo mu Gifaransa. Arabavuga Icongereza, arabavuga Igifaransa nabo batume bakoresha Icongereza gikeya. Ego, ibisagara binini bikuru bya Canada, capitale sinzi politique na économique nizi. Kubwawe capitale ya Canada ninde? Ndakubaze uri umumenyesha makuru. Wumbwira ko ari za Ottawa. Très bien, ntibazita za Ottawa, yitwa Ottawa. Ottawa ni umugwa mukuru politique wa Canada. Hanyuma igisagara kinini kiri novuga ati capitale économique kinini ni Toronto. Igisagara cyitwa Toronto kiri muri province ya Ontario. Niyo sanzwe mba d'ailleurs, niyo sanzwe mba. Rero kikaba ari igisagara kigera kane. Nikisagara kigira kane muri Amerika ya ruguru y'uburaruko. Ego icambere ni New York, bitatu biri muri Amerika, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hazi bwa mbere New York. Ikindi gisagara kinini gikurikira ni LA, Los Angeles. Icya gatatu ni Houston. Icya kane ni Toronto. Bikaca bibandanya mu bisagara byo muri Amerika ya ruguru. Donc ko nkubona kubwiye Toronto iri muri province ya Ontario. Ikindi kintu Toronto ifise novuga ati sangiye na New York. Kwisi après New York, Toronto nicyo gisagara cya kabiri kwisi usangamwo amakominote menshi. Nukuvuga harabimukira benshi bagi muri Canada, benshi baba muri Toronto.
neho ugenda usanga ushitse muri Toronto watanga rubonye ugishika kuri aeroport bita Pearson International Airport muri bugufi kujya bavuga BGM Bujumbura hariya bavuga YYZ airport YYZ nico kificha niyo code ya ikibuga cy'indege cy'i Toronto. Ushitseho rero ushitse kuri immigration usanga birabura, ugasanga abazungu, ugasanga abashinwa bari muri uniform, ugasanga bamwe bambara ibintu bazirika ku mutwe bava muri Inde cyangwa muri za Pakistan, usanga amakulere yose ushitse ku kibuga cy'indege cyo muri Toronto. Ego hanyuma washika mu gisagara cya Toronto ugasanga hariho ibyo bita tuvuge nk'amakartier bayita ngo mu Kirundi amakartier uducimbiri. Ego ugasanga rero hari uducimbiri tumwe abantu usanga ari abashinwa gusa canke ugasanga bice 90 baba muri iyo quartier n'abashinwa. Nko muri Toronto hariho ma Chinatown atatu. Donc Chinatown ni ubucimbiri bubamwe abashinwa. Wofata tuvuge nko ngaha mu Carama. Ukagenda mu Carama ugasanga n'abashinwa gusa canke harimo abantu bavanze bakeye b'abazungu n'abirabura mugabo cyane cyane ugasanga n'abashinwa nkuko bavuga muri Asiatique usanga hari abahinde. Voilà nkuko bavuga muri Asiatique. Rero hariya hoho birana kabije kuko amabanki yaho usanga avuga mu gishinwa ama mall amangazini zaho ugasanga abantu bavuga mu gishinwa gusa ari muri Canada ari muri Toronto. Hakaba rero uducimbiri twinshi navuze Chinatown, hariho Greek town, hariho Jewish y'abayuda town, hariho Little Italy, Portuguese town. Hari uducimbiri twinshi tugenda turimo ama community. Ntiturashika kuri Burundi town canke Nigeria town. Hariho agace muri Canada mu mabanki bakora ikirundi bakora bavuga ikirundi. Oya ubwo sivyo sivyo kabisa. Iya radio nayo twumvise yuko igomba gukora nka kujya kwa BBC batanga amakuru mu kirundi. Okay. Abo barabarundi bashizeho radio nk'iyi wanyu canke online radio bashobora kuvuga mu kirundi. Ariko kujya kwa BBC bo kumbure mu mubizi byo bari bishaka ko jewe gihe maze ije vuba yoba yije vuba rero byoshoboka ivuga mu kirundi. Ego okay yoba rero ari kuje ari ikintu cyose n'abarundi batangaza mu kirundi ntabyo narinzi burakoze kubimenyesha. Ego cyane. Ego watubwiye yuko muri Canada atamukuru y'igihugu bafise mvuye yuko ari ubwami. Oya si ubwami antaketel sino iba yitwa Royaume du Canada. Neza cyane. Ariko yitwa Federal Government of Canada. Leta federal yo muri Canada. Si ubwami mugabo sinzi kuzi muri histoire hari ibihugu bitatu bine dayere abimo bitatu bikukira Angleterre ni Canada na Australia na Nouvelle-Zélande. Rero kugeza uno munsi nk'inoti yo muri Canada usanga ikiriko nyakwigendera la Reine Elizabeth niwe nka atwara igihugu mugabo ni suforme ya protocole ntatwara Premier Minister niwe atwara igihugu. Aho nyine niho nagomba gushika kubijanye n'ifaranga. Hari byo tumva ati ngo idolari rya Canada rirabaho cyane. Ego cyane idolari rya Canada rirabaho nkuko idolari rya Amerika ribaho. Hagati ya Amerika na Canada nirihe ryo barize imbere? Bo hari gihe biravana hari gihe bihushanya iryo kandi rya Canada rikaja hejuru y'irya Amerika ariko uno munsi irya Amerika niryo nini uno munsi twako turabikora ubushize ku bantu bariko rondera visa yo kuja muri Canada. Twasanze $100 y'amanyamerika ari 137 y'amakanadi. Ego mugabe birashika bikangana canke
n'irya Canada rikaduga uvanye na periode nibihe. Ego urakoze kutubwira ahanini Canada uko imeze muri rusangi. Rero kuba itanga amahirwe ku bantu bose bava mu mihingo yose y'isi, ifise ubuhe bushobozi kugira ngo ivuga ati nimuze hano mu gihugu cacu tubahe canke mugerageze amahirwe y'ubuzima bwanyu yisungiki? Ico kibazo ni ciza cyane, ni kibazo nyamukuru. Mugabo nshaka kumbure ngire une petite précision kuko nk'ubushize mwari mwambajije kuri Peace International TV umurindi w'abajene b'abarundi bako baragenda muri Serbia, muri Europe baciye muri Serbia kubera ico gihe visa abarundi ntibakenera visa kuja muri Serbia. Ubu naho mu byo tuko turakora byo gufasha abanyeshuri, urabona abantu benshi, abanyeshuri benshi bashaka kuja muri Canada. Ubu ntaba zibaza, urabizi nawe urabibona, turabigana n'abanyeshuri nkajya kuri Bujumbura International University n'abanyigisha, usanga abantu benshi bavuga Canada, ntavuga America, United States. The promised land, but igihugu cy'isezerano, land of promise. Bon, suko mfise ubwenegihugu bwo muri Canada, ndakunda Burundi, nibwo bwambyaye none nataye uruzogi, muga ndakunda na Canada. Na mbere yo kwimukira muri Canada nari muri Swiss, nabaye imyaka 12 muri Swiss, ariko nisemo kuva muri Swiss nje muri Canada. Canada ni igihugu kinini cyane nkuko twabivuze, twatanguye tubivuga, mugabo population muri Canada ni ntoya cyane. Ubu muri Canada tuba dushitse kuri 38 millions y'abantu, 37 point quelque chose, 38 millions y'abantu. Mu Burundi turi miliyoni 12. Mu gihe mu Burundi ho usanga ugwaruka ariko gwinshi, muri Canada ho byifashe gute? Muri Canada n'ugwaruka ni gwinshi, mugabo abantu bariko basaza ni benshi, abavyara ni bakeya. Hariya anye mu bisanzwe uretse kamwe nabonye ejo, ahubwo nocisha nosangira nako baratwumviriza. Usanga tendance nuko ya une population qui devient de plus en plus âgée, abasaza benshi, ugaruka surinini cyane kuko imbyaro ni 2 3, umwe canke ubusa. Bikaca bituma rero leta ya Canada yashizeho politique yo kugira ati abantu bo mu yandi makungu mu bindi bihugu bimukire muri Canada. Donc il a fait ce ministère yitwa Citizenship and Immigration Canada. Ni programme iriho, kandi no muri Australia iyo programme iriho, nayo nyene iyo ministeri iriho. Rero abantu bashaka kwimukira muri Canada baca kuri iyo ministeri yitwa Citizenship and Immigration Canada. Bakagenda bakasaba d'abord, barabanza ntibagenda, ntibapfa kugenda, baragira application, donc barapostira, hama bagashobora kugenda nk'abimukira, babyita landed migrant, abimukira. Bashobora kugenda nk'abakozi bari qualifié, ari nk'aba-engineer babifitiye uburambe, ubumenyi, baronsa akazi hariya. Mugabo hariho na benshi bagenda nk'abanyeshuri. Kuri iyo site biriho neza, biranditse neza. Urashobora kugenda nk'umunyeshuri, urashobora kugenda nk'umwimukira, urashobora kugenda nk'umukozi. Ni navyo jewe kenshi cyane ngerageza guhanura urwaruka rwo mu Burundi. Abo duhuye, je veux dire abo duhuye, ndababwira ati no, nukugerageza, ntivyoroshe mugabo nukugerageza, mukagerageza kuja kwiga muri Canada, muri Etats-Unis,
mu bindi bihugu kuja kurahura ubwenge kuko tuvyemera tutavyemera suko ushuhura abantu ngo bagende kuko abantu bavuga ati abajene urwakwa uriko rugenda no Burundi bwo atakaza la force de travail oya jewe no kuri iyo barije nari ndabijeje no rungi kugwaruka rwinshi rushoboka muri Canada muri za Australia muri Hollande muri Belgique kuko turazi twese turazi neza ingaruka je veux dire côté économique financier ico bita remittance amahera aba diaspora binjiza mu gihugu nabo genda ntibagaruke kuza gufasha igihugu cyabo bafise interano nini ya cyane ico ni kintu cyambere icya kabiri uzurabe muzimurabe umuntu usanga kenshi abifise baba bagwiza tunga bo mu Burundi baba batwara mu Burundi usanga bariko baragenda canke barungika abana babo canke barungika abana babo nta mazina nshaka kuvuga ndabazi yego ugasanga rero niba babikora nuko babona hari hakarusho kandi jewe nkuko naronse nagira ubuntu canke ndonka amahirwe yo kuja aho hantu hose muri Congo, Tanzania, Senegal, Suisse, Canada nabonye hari urusho nta n'umuntu n'umwe yoza ngambwira ati oya boss nibagumenga mu Burundi abanyeshuri babishoboye bincabwenge bariho kandi bashobora kugenda kuja kurahura hanze kuvashika nganda amaze kuhanura abanyeshuri barenga 8 don ababiri bakuze ubu niyo bari kumbure benshi baravuga ati ikibazo c'uburyo bwo gushikayo nacyo kikababera intambamye gusanga umwana nincabwenge ariko ugasanga uburyo ntabwo bwifashe neza ivyo nivyo cyo kibazo ni ubarije benshi nga ubarije benshi mugabo je nubabwiye ko jewe papa yari umunyezamu papa yari umunyezamu yakorera aba missionnaire ako les choses se sont faites de telle manière yuko aho se ntagiye nukuvuga yuko byose birashoboka mugabo rero bon natwe nzije ngo twexagere birakenewe cyane yuko abantu bagerageza kurondera uburyo bwo kugenda aho hantu uburyo ugiye muri kwiga muri university muri Canada bisaba uburyo kubaho bisaba uburyo hariho Moise oui sinzi uburyo bwo ufise ariko nta n'umuntu numwe yavukanye uburyo nta n'umuntu numwe no kubwira yavukanye amahera yavukanye amadolari no ntawe okay no kubwira neza yuko nk'abonzi bamaze kugenda hari umuntu umwe yitwa Ntidendereza nkuru ubu unye mu kwezi kwa 12 azoheza PhD yiwe doctora yiwe muri physique uyu muhungu yaje kundaba hano nakora kuri yapi turaganira naramuronke bourse ubamaze imyaka 3 n'inusu yiga kuri Polytechnique y'I Montréal aheruka nino dayere yaragiye kubona n'abanyeshuri bo kuri BIU kandi niwe yiri uyo munyeshuri yaronse bourse zirabaho zo kwirihira canke free oya bourse amashuri akakurihira ufise amanota meza no mara ivyo mugira abanyeshuri faut pas kuvuga ati mba mu muryango udatunze nta kundi aha anye buriyo nta butunzi bunini busumbya kwiyumvira umutwe mindset nivyo namambwira abantu kuko kenshi usanga abajeni bavuga ati nta kundi Bill Gates niwe yigeze kuvuga ati kuvuka mu muryango ukenye icyo sico kibazo ahubwo ikibazo n'ugupfa ukenye exactement aho bivuze neza aho wagize resume y'ivyo nashaka kuvuga yego kuvuka mu muryango ukenye si kibazo twese tuvuga dayere benshi bavuka mu miryango ikenye mugabo gupfura umukene nuko uba
kumbure wahisemwo kuguma muri ubwo bukene ukaburyohererwa ibintu nk'ibyo sino baraje kuvuga ati nta mahera yo kuza kwiga muri Canada mfise mugo ukagenda ukaba ufise tuvuge nk'ibihumbi 5 by'amarundi amasi menshi dolari n'ibice oya amadolari ibihumbi 5 by'amarundi mu dolari nka rimwe n'ibice mu dolari ni nka rimwe n'ibice bibiri ukagenda kuri cyber cafe kuri internet ibyo 5 birango ndibaza ko ushobora kumara isaha kuri cyber cyangwa amasaha 2 neza cyane ukaca wandika les universités au Canada uronka toute une liste urutonde rwose runiniya rw'ama university ari muri Ontario ari muri Quebec ari muri Nanavutu wapi Nanavutu n'ama university menshi arimo mugabo muri za Manitoba muri British Columbia muri Halifax Edmonton ari ama university menshi ukazuragena kuri imwe muraba programme international kuko programme international ama university amwe aravuga ati tugire twakira abanyeshuri bava hanze ugasanga bigisha ibintu n'ibi amategeko ekonomi science IT technology communication haro kenshi naho usanga bavuga ati les bourses kuronka bourse ukabandikira kenshi baragusubiza kuri email icyo bagusaba kenshi basanga bagusaba iby'amanota yawe bagusaba yuko uzi icyongereza kenshi urashobora kuronka nk'uyu muhungu agiye kugira guheza doctora azoheza mu 12 agahungu gatoya kari kagize Imana karonka bourse kaja kwiga muri Algeria karonka master karagaruka kashitse ngaha anye karabura akazi bakarungika kwigisha physique muri université y'Ikirundo kamara umwaka kadahembwa kaca kagaruka gukora muri call center muri limited ibintu nk'ivyo nome gufata umunyeshuri yafise masters muri physique kandi muri Algeria akaza mukamushira kuri call center hamwe birantangaza très franchement rero uyu muhungu n'abantu eti andikiriye university école politique de Montréal incha nandikira professeur yigisha kuko de temps en temps turazina nyo muntu kandi de temps en temps mbanza kugiyaho presentation ngiyo insimbiyeyo icamufashije kandi cyane en fait d'abord icamufashije nuko acibwenge afite amanota meza mais aussi baravuze ati faut que tumuronkera bourse ni wo murundi wa mbere aje nga le fait que abantu baravuga ati umunyeshuri twandikiye ava he no murundi bakabona Burundi benshi muza gusoma yo email yo application yawe ibice 99 n'ibice 9 ntibamenye Burundi aho buri rero baca kuraba Burundi ni he bakara kuri carte umunyeshuri w'umurundi reka tumwemerere reka tumukurikirane turabe ko turonka umunyeshuri w'umurundi n'uwo muhungu biri mu byamuhaye amahirwe yo kuza kwiga aho hantu rero nkuko nako ndavuga genda murondere musome abantu ntidusoma ntidukunda gusoma nabona haya malien Moise amalink abana haya malink yo kuza kuraba bijanye kwimukira muri Canada canke kuja kwiga baragakoka bakambwira ati urazi vyamvanze excuse me icyo nico bavuze mu kiganiro geze na mugenzi wanje oya no ndabisubiramwo abarundi ifoke dusoma ntibari qualifier umuntu byamunaniye nk'umuntu ntabari qualifier no wewe ndaguha mu window ndagutonore ndagutamike no quand même no ibyo ni ndiko byifashe mais bon cela étant dit je me moque pas de sinisikonde yimuka nabo bari nizo conditions usanga bigamwo bukene uburyo kacu usanga kenshi kuronka n'amamega yo kuja kuri kumbure hari nk'amadoki musanga bivanye na education yo muri Canada no mu Burundi usanga bidasa ugasanga ari nka document atashoboye gutahura
kumbure kavuga ati reka negere ko byancanze ababizi babimfashemwo uwo hari kosa yo bafise oya ingenda kubwira biba biri mu gifaransa rero bon benshi muri abo banyeshuri baba bariko baraheza kaminuza rero ubonye biguvanze udashoboye kubikurikirana hari urutonde bagamba ngo urutonde udashoboye kubikurikirana bashobora kubaza ubundi mugenzi ukabaza umugenzi ukavuga ati byifashe gute cyangwa ubona ubitahura gute cyangwa ukagenda no anye kuri hariho kuri ambassade hariho American Corner hari ibitabo hariho amadokima menshi ushobora gukoresha meme na internet ukayikoresha ukashobora kugira ubushakashatsi bw'ibyo ukorakora mugabo ubonye ukibivuga ati ibintu ntavyo ntahura ndahevye bon tuhebo je kurima muri cenda juru sabapa ntuburi qualifié ntuburi qualifié hari umunyeshuri umwe sindamuvuga izina mugabo bon ngaruka kuri Bujumbura International University kuko naho naranigisha ngaha mu Kigobe n'umunyeshuri aciye ubwenge cyane umukobwa iyo byaba kuri jewe kuko ntabakinga bari muri Canada je narashitse ndabona ukuntu yishura ibibazo muri backtrack ndavuga ati uyu munyeshuri bamuhe diplome yiwe yigire ntibarindire ntibamutevye ahubwo bamuronderere amashuri hanze no nincabwenga abantu nkabo bariho aha mu gihugu cy'u Burundi bariho muri za university z'Ingozi university y'u Burundi zaho peza university ya Tanganyika Igitega hose bariho abanyeshuri nkabo onye nibo na leta y'igihugu yari kwiye kufasha n'ingoge kabarungika je suis désolé nubwo n'ubutunzi n'investment niniya cyane abantu nkabo ibyo tubona nuko usanga kenshi turindira yuko turonkwa ibihugu biduha amabourse tukaca turungika abana bacu nabonye ugasanga turungitse c'est pas toujours les brillants tubusanga bagiye ejo bamurambabarira jewe ndakunda kuvuga yego nta kibazo haraho nasomye ngo hari abarundi abanyeshuri 18 bagiye baronse amahigwe mu Bushinwa baravyumvise kuja kwiga igishinwa non franchement bon je vais bien Ubushinwa ni igihugu kiko kiratera imbere économiquement twokenera abantu bavuga igishinwa kugira tukiri ubucuti n'abashinwa oui mais iyo batubwira ati twaronse abanyeshuri 18 magabari 18 bagiye muri Houston kwiga ibya NASA par exemple kwiga ibyo kuja mu kirere kwiga technique science cyangwa twaronse abanyeshuri 18 bagiye mu Bushinwa kwiga ubuganga apana kimandarine kumbura Ubushinwa nibwo bwashoboye kugira ubwenge vuga ati reka tubitwarire kuko atayandi mahigwe kumbura nubundi baronsa bourse yo kugenda hariya mais ivyo iyo sizo priorité z'igihugu cy'u Burundi entre nous je vraiment niba batware kwiga uburimyi niba batware kwiga science Abashinwa barateye imbere muri za science niba batware kwiga engineering akumbura usanga atamasezerano ari hagati y'ibyo bihugu bakayarondera ayo masezerano no masezerano tahari barashira bagerageza kuyarondera ariko nkajya ya Serbia urabona yuko byarangiye byarangiye kuko hatabaye control byabani kuko hatabaye control abantu bace biruka hanyuma biratera umudugara munini ya kuko abiruka bagenda bacasohoka bagenda mu bindi bihugu bigora abandi kwakira abantu b'abarundi mu gihe cyaheze cyakera Uburundi bwararungika abanyeshuri kuza kunonosera ivyigwa hanze ariko ubu bavuga yuko abo barungitse ngo ntibaheza ngo bagaruke nico gituma ubona ata bourse z'igihugu kumbure zigihari zo kumugaragaro ngenda kubwira Moise turabona handi mu bindi bihugu muri Kenya baragaruka mu gihugu ca hafi ntavuze bagarutse kuko bashoboye guhemba umuntu yanonoseye secteur donné bakamuhemba amahera akwiye guhembwa waratwara Rwandair n'umunyarwanda bakuye muri Amerika bakamuhemba amahera conséquent
umuntu yogaruka gute ari ahantu akorera idolari 5,000 ku kwezi aha anaza guhembwa amahera atashika n'amadolari 500 wewe uri mu kibanza cyo wogira gute wogaruka biragoye tumubwira azarishura ya busamuha ayikuremwo hanyuma yigumira hariya noneho nabari hariya anye aratera cyane mu gihugu cy'u Burundi aratera kuko afite imiryango arungika amahera jewe namanigaruka ko muri example naraterereye mana dusenga naraterereye mba mu Suisse muri Canada nterera ngura amataxi amamoto mabajaji cyber cafe ibintu byinshi ariko bonasanze nta karusho kanini kabonetse kugisha mukuri mugabo kuguma hariya siyo ngorane kutakunda igihugu cawe kutagiterera niyo ngorane ego yarindira gatoya ego turazi umuntu yitwa Jackson sinzi ko mumaze kumva Jackson nayo kwinshi ni umurundi wo muri diaspora yabaye hanze yaciye mu ngorane nyinshi aca muri Zambia aba mwana w'umwibarabara aba adopte muri Canada sinzi ko mumaze kumwumva aba muri Cibitoki afise ibitaro byitwa Ubuntu Clinic Hospital afise imigambi y'amajambere d'abord ibyo bitaro imirima ya kijambere nyani cubahiro mukuru w'igihugu yaramugendereye mu minsi yahe kabiri amaze kumugendera kabiri uyu nukuri nakarorero uyu yaragarutse abantu nk'abo bogaruka mugabo bafashe mu mugongo kuko harageze ku muntu namuze harageze aho vuga ati genda bivuyemo kuko abantu bajeje kumufasha nibe bamushira le bateau dans les roues donc bamutega imitego bamugora ya nino kugira bamuhe umuyaga nkuba w'ibitaro ugasanga arinze kugendesha amavi sabapa byarenze kuca hejuru muze kuze hejuru umukuru w'igihugu arabishigikira kugira ibintu bije mu ngiro ivyo ni hatari ni afise imirima ya afise irengarenga ngo yushide yatubwiye yaraje muri kaminuza kutusigurira ivyakora atubwira yuko yaronse miliyoni 50 mwirengarenga irengarenga gusa twagiye kurabaho hano nta narimwe no kwiyumvira ko umuntu ashobora kuronka miliyoni 50 mwirengarenga birakomeye cyane ewe twaragiye kuziraba izo rengarenga twara nasoromye turatahana urumva ibintu nk'ibi ararima arorora yorora amafi yorora inka afise n'amashuri uyu n'umurundi yari hanze yagarutse abo bantu nk'abo bakwiye gufatwa mu ntege abataraza nabo bakamurabira ko bakaza canke bagaterera c'est pas nécessaire ko baza gusa kubwawe Bourse umva zogaruka ku banyeshuri z'igihugu ngenda kubwira bon dayo uburyo leta isanzwe ifise muri education ni bukeya cyane urumva mais hari uburyo bwinshi Bourse zishobora kuboneka zitanzwe n'ibindi bihugu bifise amahera est-ce turazinegocier izo Bourse jewe bon mu byo maze kubona abanyeshuri benshi bararonka amabursi yo kuca hanze ari ibihugu bitunze bibahaye amabursi benshi barazironderera bapana abantu bazirondera leta aho dufise amambasade hose bahe muri cahier de charge kurondera kugira lobby yo kugira abanyeshuri bacu baje kwiga muri ivyo bihugu mu miseze turabonye Maroc yaratanze amahigwe Arabia Saoudite yaratanze amahigwe ibihugu nyine nk'ivyo cyane gose n'ahandi byo bandanyuko n'ahandi byo shoboka birashoboka hariho ibihugu bitunze bifisa buryo no Japan ni igihugu gishobora gutanga nka 20 bourse ku Burundi Canada irashobora gutanga 20 bourse ku Burundi dayo igihe twagize umugambi jewe n'umuzungu yitwa Simon la France umugambi wo kugira ati
leta y'u Burundi gende ihure na guverinoma ya Quebec gusa, ministère de l'éducation, muri présidence, régie des eaux, mine, transport, guhura n'abatwara guverinoma ya Quebec. Ivyo vyirashoboka, twari twabipanze n'umuzungu yitwa Simon La France kuri budget ya $23,000. Ako Burundi twarabuze, ntibanatahura, bavuga ati nibandi bazoriha. Bakibagira yuko ivyo twari twabikoze tushingiye yuko hari ibindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo vyama bigira ibiganiro nk'ivyo ni forum economique, ugasanga guverinoma ya Quebec iremereye amaburse nka 30 abanyeshuri bo muri Haiti canke bo muri Peru na Maroc yagize ico kiganiro iraronka amaburse. Canada chaque 2 ans ama université arahindura machine ama computer ama ordinateur. Ayo ma ordinateur bagikomeye barashobora kuyazana mu Burundi, karonka nk'ama container 5 yuzuye imashini zije mu Burundi, bakazikwiragiza ku makaminuza Ingozi, Gitega, Bujumbura, ugaca usanga omwe hariho aga centre informatique kuri kiya university, abanyeshuri baronsa accès ku gukoresha ordinateur kuko hani benshi badashobora gukoresha ordinateur. Ivyo ni migambi imwe. Muri Canada capitale mondiale ya nickel ni gisagara bita Sudbury, twafise nickel ariko kenshi usanga tutazi quantité moyen ibintu nk'ivyo. Turashobora bon mvuze Canada hariho n'abandi bahinga bashobora kuraba ukuntu Canada ishobora gufasha Burundi mu bijanye no kwimbura nickel. Bo ni byinshi bishoboka, hamwe bikicwa no kutamenya. Ni byinshi bishoboka mugabo kutamenya ubwo tubirondera ko tusanga rero tugumye kujya tweduje. Encore une fois, si nivyo gutanga amaburse ya leta itanga amaburse yaha abanyeshuri. Leta nigire lobby tronke amaburse abanyeshuri bagende barihiwe nabo bo hanze. Birashoboka neza cyane. Nashaka kubwira kugaruka ku kantu hariho mu bijanye n'ivyo byo kuja muri Canada. Twarashizeho akantu ko kuja gufasha abanyeshuri bafise amanota meza, bafise n'uburyo, kitwa Odizema, karongowe n'umudamu yitwa Zena. Ndakarimo n'undi mwigisha yitwa Kujayo akarimo. Kujayo yigisha muri Canada, Zena yigisha New York, n'undi yigisha ari muri Australia. Ko tubagerageza niho tugitangwa, ko turagerageza gufasha abanyeshuri babishoboye bari qualifié yuko twabafasha kubaronderera ishuri, kubaronderera visa, bakagenda bagiye kwiga. Aho bishoboka na bourse barashobora kuba qualifié kuronka bourse. Mugabo d'abord tubaherekeze gushika baronse ishuri, kugeza baronse visa, gushika base muri ivyo bihugu yaba Canada, yaba Amerika, bambe Etats-Unis, yaba Australia. N'umwaka wa mbere tubasuive, tuba monitoring uko biriko biragenda muri integration yabo mu buzima bushasha bw'abanyeshuri bo hanze. Abo rero nabafise amafaranga ariko. Abo nabafise amafaranga hariho d'abord bisabwa ni diplôme. Diplôme ishobora kuba ya école primaire, ya école secondaire, aje secondaire akacagenda. Tukamurondera ishuri atagatangura université hariya. Et puis izo diplôme n'amabulletin birajana kandi bitegezwa muri bitegezwa kuba byararonse byabaye translated mu Cyongereza. Byaswe mu Cyongereza kuko iyo bigenda hari abantu ntibavuga Igifaransa, inusanga biri mu Gifaransa. Dusaba ko umunyeshuri aba afise uburyo bwo kuronka passport byihuta, kuko nk'ubu unye tugiye gutangura
gufasha abanyeshuri bazogenda kuri semestre ya janvier 2024 bisabwa yuko umuntu ashobora kuronka passport ategezwa kuronka umusponsor umuntu wazomurihira amashuri umuntu azomuriha amashuri akabyishinga agasinya bisaba kandi ko umunyeshuri ategezwa kuronka ntaba yuko azi icongereza kuko bazobwi kwiga mu congereza newe hanyuma tukaca tumusaba deposit ya $2500 $2500 nayo abamwo ama frais yose tugenda tanga muri procédure d'inscription ibikenerwa byose pour le moment nivyo ubwo nka minerval byo y'ishuri abimenya gute uti nka minerval y'ishuri azokwiga minerval y'ishuri tumuha information aronse admission aba yamaze kugira preuve yuko umusponsor azoriha amahera ya minerval turamubeta minerval naya afa turabikurikirana twebwe kandi nkuko ndakubwiye contrairement y'abantu benshi ngaha mu gisagara usanga bavuga ati mushaka kujya muri Canada tugende muri Canada basanga no muri Canada niba bahaza kuko asanga bariko badandaza hari ibintu bibaza iminsi abantu banyandikira bambwira ati ngo Canada kiratanga ubugingo abantu bagende c'est faux kumbere aho niho nari nashatse gushika sinzi ko murabibona atari bagiye kwiga abagiye gukoraho birakunda canke n'utize atakarifikasiyo afise no kuja muri Canada ntivyoroshe d'ailleurs benshi bati muri Etats-Unis kugira baduge muri Canada nishobora kugenda muri Canada ngo ugiye gukora gutyo onyo utaronse akazi no hariho ibintu byinshi bisirikira by'abantu ego turabibona kuri social media ku marezo bagira speculation mais ari kintu officiel hariho site officiel ya Canada biba byanditse ko n'ama procedure ya pas à chercher midi 14h sino mu Rwanda hariho ambassade y'u Rwanda ya Canada nonga harahoraho consulat mugabo ubu biracari muri procedure kuzana indi consulat ya Canada donc allez chercher l'information à la source ureke ibintu bivuye muri Cameroon canke bivuye mu mushaka gutora muri Canada kumbere ikindi kibazo burya kugira amahera niko gushika muri Canada kugira amahera siko gushika muri Canada byo byabaye kuba ibintu byoroshe cyane kugira amahera siko gushika muri Canada igihugu nani nzi bon kimera ko ufise amahera ushika muri ico gihugu ubu Swiss nkiri muri Swiss ufise amahera bajya ba Michael Jackson ba Tony Turner ba celebrities bijya ba kirangiranwa bajya baranaronka passport no kugira amahera siko kuja muri Canada siko kuja kuri Canada kuko encore une fois ushaka kuja muri Canada uca kuri rya rubuga rwa immigration citizenship Canada baguha ibikenewe kandi nta namwe uzosanga bakubwira tukwiye kugira miliyoni 5 z'amahera kugira uze muri Canada we ba accept hariho ibisabwa ego uravuze yuko mwebwe mufasha abafise amafaranga tutangu ntidufasha umugambi tutanguye vuba ubu France butamino tuzotangwa gufasha abanyeshuri kugira preselection y'abanyeshuri tubana bakwize ibi vya mbere mvuze kugira tuzangwe kubarondera ishuri naho bazo bari batanu bagiye n'abazo 10 bagiye babe baragenda hama bizogenda byidevelopa babandi bavuga ati nta buryo dufise ariko turafise ubumenyi ukusanga umwana n'incabwenge neza ariko yifuza kwiga byaranze uwo nawe muramuhikaza uyu en fait muri programme yacu ntitumuhikaza muga turamuhanura tukamubwira ati inzira niyi woronka bourse au besoin nka jewe par exemple ndashobora kuja nkamurabira ngawe nkuko navuze nukubaha lien bakabiraba bonyene ari ncabwenge barabibona no kuko sino genda ndarabira umuntu umwe wese la première présélection
kuba eligible no kuba capable yo kushobora kubisoma no kubibona. Kumbure rero mu kusoza nk'ikiganiro cacu abifuza kubaronka adresse ni yihe? Abifuza kuturonka boca kuri mwebwe mwaturonse cyo mwigira publicité boca kuri TV International TV bakandonka no no baha telefone yanje ni 61 gatatu gatanu 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 gatatu 61 35 55 53 niyo WhatsApp yanje. Mugabo rero ntibaze bandondere mwijoro saa 5 y'ijoro ngo dushaka kuja muri Canada. Email nayo sa email ni ezayi.ntidendereza@gmail.com. ndasubiyemo telefone 61 35 55 53 mu kirundi 31 35 55 53. Email ni ezayi cyandikwa ESAIE akaburungu ntibisaba@gmail.com. utazomeye kubyandika zo atakwiye kuja muri Amerika cyangwa kuja muri Canada. Reka rero tugushimire kumbure tuvuze byinshi ntitwohava. Kumbure ikindi gihe ntitwagukenera hari ibibazo abantu bafize tuzoshobora kugira ngo tubaganirize. Murakoze cyane gose epi ndashimye n'abakurikiranye iki kiganiro ni hagera ko mu nkena kandi muzombwira nzoraba ko nkwiye kubishura kushobora kubakira hanyuma bon facture n'umunsi ndayo ndabarungikira nzo barungikira hanyuma nashaka guhamagara Winnie ngo ramutse bako batura uramutse Moyize nsaba muze neza ego witonde bakita gute nitwa Ndashimiye ni forever ndabahariya baramutse abakunzi ba PITV baramutse fata micro mwaramutse merci nakakobwa kawe oya se akobwa kanje nakagenzi kawe ego reka rero tubashimire cyane namwe bakunzi ba PITV twari kumwe na Ezayi Ntidendereza mwamaze kumva byinshi bijanye na Canada ntimusubire guhendwa mu gihe mubwirwa amajambo menshi atandukanye kino kiganiro ukaba wumva hari cyo cagufashije tugusabe ugisangize n'abandi kugira ngo bashobore kumenya ubumenyi n'inzira ukuntu babyifatamo kugira ngo bashike muri Canada. Rero reka nshimire wadufashe amajwi n'amashusho nawe akaba ari producer Marley Fadon Pro. Dushimire na Prosper Nimumpaye yarahagarikiye kino kiganiro mwari kumwe na Moise ndayiragije nke Moses Angelo. Bye bye.